imbabura ziganya amakara vy'ukuri irayaziganya kandi ni intererano iterera igihugu ku mpande zibiri kubera hariho gufasha amashamba kugira ngo ntahone kubera urumva wari gukoresha imifuko 5 gakoresha 2 canke 3 iyo yindi yasigaye mu ishamba yasigaye ku musozi igakingira isi igakingira n'ubutunzi bw'abantu kubera burya iyo abantu arabatunzi nigo kibagitunze bisanzwe imbabura idandajwe hariho garanti itanga mu producteur atanga kuri ménage iyo garanti ni 3 mois hageze ciba 23 mois urayimugarukanira bigenda gute turafise aho bazidandariza hashika 350 mu gihugu umwe yayikoze ayitwaye hamwe idandariza hanyuma umwe idandaza akayigurisha mu kibano hageze ciba araza akamubwira ko yabaye nabi hanyuma asuye kugira indi commande arayimurengereza ko wa producteur harakenewe ane masoko nta nguvu kugira ngo ivyo biti bibe biraruhuka gato hariho gaze naturelle sinzi ko noja mu by'umushakashatsi vyakozwe mugabo mu Burundi turuka kubona kuba duheruka gukora vuba yuko nabantu 10% mu bantu twabajije bavuga ko bazi gaze bamaze kuyikoresha basirimwe mugabo abantu bayikoresha yonyine bwa je nta makara nkoresha gaze yonyine ni 3 ku bantu 100 twabajije mukamumva yuko rero gukorera kuri ayo makara gukorera kuziganya ico giti kuri bose ari bakoresha birabereye mugabo abandi boterera rero kugira ngo bigisha abantu gukoresha yandi masoko ntanga nguvu birakenewe